Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi. Mwaramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi muri kano gatondo turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Muri Somalia igipolisi catangaje ko abajejwe umutekano w'igihugu barangije ugutana mu mitwe na Al-Shabaab kwari kumaze amasaha arenga 20. Iyo ntambara yabereye ku hoteli imenyerewe cyane iri ku mugwa mukuru Mogadishu ku munsi w'Imana. Igipolisi kivuga ko cishe abakora iterabwoba 5 mu gihe abandi basivili 8 bafiriye muri ico gitero. Iyo hoteli yitwa Villa Reis iri hafi kirimba c'umukuru w'igihugu yatewe n'abagwanyi ba Al-Shabaab inyuma yo gutangurirwa na bombe y'umwiyahuzi. Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abajejwe umutekano bishe 5 muri 6 bateye mu gihe umwe muri bo yiyahuje igisasu. Yavuze kandi ko uwo mugwi wa Al-Shabaab leta ikunze kwita ko ari abakarwa rich wishe abasivili 8 bari kuri iyo hoteli. Yavuze kandi ko abajejwe umutekano batabaye abasivile 60 kandi atawakomeretse muri bo. Iyi hoteli yagabwe ko igitero yari kunze kugenderwa n'abategetsi bakuru ba leta barimwo abashikiranganji, abashingamateka hamwe n'abandi bategetsi mu gisata c'umutekano. Abahinga bavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko bibaza ko ico gitero kwari ukwihora kwa Al-Shabaab inyuma y'imisi imaze itakaza abagwanyi benshi mu rugamba n'inteko za leta mu ntara zo hagati mu gihugu. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika umuzungu aheruka kwica abirabure 10 mu kwezi kwa gatanu akoresheje inkoho mu gisagara ca Buffalo muri leta ya New York yariyemereye ko yabikoze kugira agaragaze urwanko hamwe n'amacakubiri afitiye ubwoko bw'abirabure. Mu kwiyemerera ico caha uwo muzungu Peyton Gendron w'imyaka 19 agiye kuzocamara imyaka y'ukubaho kwiwe yose ari mwibohero. Mu butumwa yanditse kuri internet yavuze ko intumbero yiwe kwari ugutera ubwoba abirabure no guhangaza ubutegetsi bw'abazungu. Ushinzwe kumuburanira yavuze ko umukiriya wiwe agiye kwishura ku cyaha yakoze kandi wenyene ubwiwe yiyemangiye. Uru rubanza rubaye mu gihe abanyamerika benshi basa n'abamenyereye ubwicanyi kivunga. Mu ndwi iheze harabaye ubwicanyi mu isumiro rya Walmart muri leta ya Virginia, ubundi bubera muri leta ya Colorado hamwe no kuri kaminuza ya leta ya Virginia. Inyuma y'imisi Gendron yihaye ibara muri Buffalo, uwundi mugabo yitwaje inkoho yararashe abana 19 hamwe n'abigisha babo 2 hari ku ishuri ryo mu gisagara ca Uvalde ni muri leta ya Texas. Muyavugwa mu makungu kandi mu Bushinwa ryo ku munsi wa mbere bwaratezuriye abanyagihugu ku mategeko bwashizeho yo guhagarika ikwirakwira rya COVID-19, ariko buvuga ko bwiyemeje kuguma kwihangiro bwihaye ryo kurangiza ico kiza mu gihugu cyose. Mu mpera z'indwi irangiye abanyagihugu barihereje amabarabara basaba leta guhagarika ingingo ya guma mu rugo mu bisagara bitandukanye vy'ico gihugu. Umwe mu baba mu gisagara ca Shanghai yabwijwe rya Amerika ko batagitinya ikwirakwira rya COVID-19 kuko basa n'abarimenyereye. Igipolisi carafunze abatari bake ariko igitigiri cabo nticamenyekanye. Ubutegetsi bw'igisagara ca Beijing bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko buhagaritse gushiraho amabariyeri abuza abantu kwinjira mu bibanza byagaragayemwo abanduye benshi. Haruhande yo gutezurira abanyagihugu mu gisagara ca Beijing, abategetsi muri Guangzhou ahahitiye abanduye benshi bavuze ko abahaba batagisabwa kwama bipimisha mu kivunga. Ejo ku munsi wa mbere Ubushinwa
bwararonse abantu bashasha banduye bashika ku 40,434. Ku mugabane wa Buraya naho abashikiranganje b'imigenderanire n'amakungu y'ibihugu bihurikiye muri OTAN baratangura umubonano w'iminsi 2 ku mugwa mukuru wa Romania Bukarest kuri uyu munsi wa kabiri. Uyu mubonano utumbereye kwiyemeza ukundi kubandanya bashigikira Ukraine mu ntambara irimwo n'Uburusiya. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa mbere, umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yasabye urwo runani kubandanya batanga imfashanyo muri ako karere, akavuga ko gushira inguvu mu gisirikare arico gihambaye mu gihe bahanganye n'ikibazo c'umutekano avuga ko gikomeye muri iki kinjana. Nayo muri Irani, leta yatangaje ko itazokwemerera komisiyo ya ankete ya ONU kuguhohotera abanyagihugu mu myiyerekano bahitiyemwo. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu ya Irani, Nasser Kanani, yatangaje ko batazokorera hamwe na ONU kuri iyo komisiyo ishinzwe agateka ka muntu kuko ngo ikorera inyungu za politike. Yemeza ko Irani ifise amakuru afadika ko imyiyerekano itegwa n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi, cane cane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze Aloysi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. I Nairobi muri Kenya hakoraniye ibiganiro vyo ku ncuro ya gatatu bivuga ku kibazo c'umutekano muke uri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasia ya Kongo. Na nyinyi mjue hakuna mwingine ana huo uwezo wa kuleta amani ya kudumu isipokuwa nyinyi wenyewe. Uyo ni Uhuru Kenyatta, umuhuza w'ibiganiro ku kibazo c'umutekano muri Kongo. Aravuga ko atawundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari abakongomani ubwabo. Turacyakomeje gusaba ko natwe yatutega amatwi akumva ibibazo byacu. Ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda. Ahubwo icyo dukomeza gusaba no kugira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi. Uwo nawe ni Munyarugero Karemera, umuvugizi yungirije ku bibazo vya politike w'umugwi M23. Umugwi FNL ugwanya ubutegetsi mu Burundi uratari ivyatsi amakuru avuga ko wabuze abasirikare 40 mu ngwano urimwo n'igisirikare c'u Burundi gifatanije n'icya Kongo. Mu Burundi ubukene mu miryango ni imwe mu ntandaro nyamukuru zituma abakenyezi canke abigeme bo ku migwa mikuru y'intara za Ngozi na Kayanza bakora umwuga wo kudandaza imibiri. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. I Nairobi muri Kenya hakoraniye ibiganiro vyo ku ncuro ya gatatu bivuga ku kibazo c'umutekano muke uri mu buseruko bwa Republika ya Demokrasia ya Kongo. Ivyo biganiro bizomara imisi 6. Eroje Wikaneza dufitiye inkuru y'imva. Abantu 200 nibo bitezwe kuba muri bino biganiro bizomara imisi 6 nkuko byatangajwe n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Tshisekedi. Ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi, ibiganiro vyo ku ncuro ya gatatu vyatanguye hari President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, wa Kenya William Ruto, umuhuza wa matati ya Kongo Uhuru Kenyatta n'abandi abanyacubahiro b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko barimo umunyamabanga mukuru wawo. Kongo yaserukiwe n'umushikanganje w'imigenderanire n'andi makungu Christophe Rutundura. Hari n'intumwa za ONU n'umwe bwa Afrika n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu. Abandi bakuru b'ibihugu harimo wa Kongo, Rwanda na Uganda babikurikiraniye ku buhinga ngurukana bumenyi. Abafashe amajambo bose basavye impande zishamiranye kumvikana imihari nyeshamba bayihamagarira gushira hasi irwanisho. Uhuru Kenyatta yavuze asa n'ubukarira abakongomani abibutsa ko umuti w'ingorane ari babwirizwa kuwitorera ubwabo bwa minwe.
ya kwamba amani ipatikane, haitapatikana kutoka wengine, itatokana amahoro kugira aboneke bizova kuri mwebwe ubwanyu ntazova handi. Mubwirizwa kwiyumvisha ko igihugu ari canyu kandi mugishakira amahoro mukarondera amasuka n'ibikoresho byo kubaka. Mumenye neza ko ubutunzi bwa Kongo ari ubwo kubafasha atari gutuma mwama musesa amaraso hagati yanyu. Mubimenyere nta wundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari mwebwe nyene. Twe turaha kubashigikira gusa, kubafata ukuboko no kubasengera. Mugabo uruhara rukomeye n'ugwanyu mwebwe nk'abakongomani. kama wa Kongo. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda adasiba kwagirizwa na mugenzi we wa Kongo kuba igihugu ciwe gishikiye mu muhari wa M23 umaze igihe wigarurira duce tutari duke mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Uko arwa avuga niko avyuka avuga. Nyirabayazana n'ubudashira amasezerano mu ngiro. The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached. Imvo nyamukuru y'iziniyane zidahera no kunanirwa kubahiriza amasezerano yashitsweko ku nzego n'ibihe bitandukanye mu myaka iheze. Ndizera ntakekenya ko kuri incuro utu twigoro tuzozana umusaruro. Yugurura ibiganiro akaba ari nawe yafashe ijambo bwa nyuma. Perezida Evariste Ndayishimiye asanzwe ari watwara umuryango wa EAC muri kino gihe yabwiye abakongomani ko bishoboka ko biyunga bakabona amahoro. Yabaye akarorero ku masezerano ya Arusha mu 2000 aho igihugu ciwe casubiranye umwizero. Mu Burundi hari imigwi igwana igera kuri 10. Twari dufise imigambwe 17 itumvikana, ariko akarere kamaze guhaguruka abarundi baricaye hamwe baca basubira kuronka amahoro. Raba uyu munsi abasirikare b'u Burundi baja gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro. Nimwihebure, nimwemera kugandira atabujyajya muzoronka amahoro. Felix Tshisekedi wa Kongo nawe yavuze ko akaryo kadasanzwe kuba habaye ibiganiro. Yasavye abavyitabiriye kutayifisha ubusa. Ici et maintenant, nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Ituri. Vuba bwango tubwirizwa gukorera hamwe twihuse kugira dukize intara za Ituri, Maniema, Kivu y'Uburaruko n'ubumanuko na Tanganyika. Ico ngereranya no kwibira mu mazi. Dutegerezwa kunumya ugwamo rw'ibigwanisho kugira duhe amahirwe icifuzo cacu rusangi co kubaka igihugu cacu. Umuhari M23 ntiwitavye kandi ntiwatumiwe muri bino biganiro nk'uko umuvugizi wawo Munyarugero Karemera Canisius yavyemereye ijwi rya Amerika. Ubundi mu itangazo duherutse gushira ahagaragara twasabaga umuhuza ko natwe yadutumira katwakira kugira ngo tumubwire ibyumviro byacu n'ibitekerezo byacu kubijyanye n'izi ntambara zibera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Hanyuma rero ababashije gutumirwa bakabagiyemo ndagira ngo imyanzuro izanavamo izabireba abatumiwe n'abagiye muri ibyo biganiro, naho twebwe ubwo tuzategereza ubutumire bwacu. Kubyerekeye icyo twasaba umuhuza nta kirenze icyo ngicyo, n'ubundi ni ukumusaba ko turacyakomeje gusaba ko natwe yadutega amatwi akumva ibibazo byacu n'impamvu zacu zigasobanuka. Ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda, twahise turishyira mu bikorwa, ahubwo icyo dukomeza gusaba no kugira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi, bityo dutegereze umwanzuro w'abahuza. Umuhari M23 uvuga ko uzubahiriza ibyavuye mu mubonano w'i Rwanda muri Angola mu ndwi iheze, mugabo ugabisha ko buri gihe uzosotorwa canke ukabona abanyagihugu bicwa atakizobuza kusubira kwatsa umuriro. Mu gihe imihari y'inyeshamba irenga 40 yariyo yitezwe muri bino biganiro vy'iminsi 6, abaserukiye amashirahamwe yigenga n'imirwi yitwaje ibirwanisho muri Kivu y'Ubumanuko ntibageze Nairobi kuri uwa mbere. Batubwiye ko bacubugaraniwe i Goma ku murwa mukuru wa Kivu y'Uburaruko kumva batazi. Banse kugira ikindi badutangariza. Bari bavuye mu karere kabo ku munsi wa 5 w'indwi iheze. Eloge Urikaneza, ijwi rya Amerika. Urakoze Eloge. Umugwi FNL ugwanya ubutegetsi mu Burundi uratera ivyatsi amakuru avuga ko wabuze abasirikare 40 mu ngwano urimo n'igisirikare cy'u Burundi gifatanije n'icya Kongo imaze imisi irera muri teritware ya Mwenga mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Ibi uyu mutwe bivuze nyuma y'itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo gikorera muri aka karere Lieutenant Mark Elongo rivuga yuko ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo zifatikanyije n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikorera mu ntara ya Kivu y'Epfo zisha abagwanyi 40 ba FNL ndetse babirukana mu birindiro byabo biri naombi muri teritwari ya Mwenga segiteri y'Itombwe. Kuri uyu wa mbere mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika, General Royce Nzabampema uyobora inyeshamba za FNL
yemeza yuko kuva tariki ya 25 kugeza tariki ya 26 z'uku kwezi bari mu ntambara n'igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na FARDC ahitwa Naombi, ariko nyemuza makuru avuga yuko yatakaje abasirikare 40. Abajijwe umubare w'abasirikare baguye muri iyo migwano, Nzabampema yatubwiye yuko yatakaje abasirikare 3, yica abasirikare 30 b'igisirikare cya Kongo gifatikanyije n'icy'u Burundi, barimo n'abafite ipeti rya majoro, afata n'imbunda zabo 18. General Aloys Nzabampema abajijwe nimba umutwe wiwakuwe mu birindiro bya Naombi, yavuze yuko inyeshamba nta birindiro zigira kuko zikera zizerera. Nzabampema yemeza yuko kiri mu birindiro bya Naombi, ariko FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bari n'amaramara. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ijwi rya Amerika, uyu muyobozi w'inyeshamba za FNL avuga yuko guhera mu kwezi kw'icyenda yagiye asubiza inyuma ibitero by'ingabo za FARDC zifatikanyije n'ingabo z'u Burundi. Nzabampema avuga yuko yishe abasirikare 30, mu gihe umuvugizi wa FARDC muri aka karere Lieutenant Michael Longo avuga yuko nta musirikare bapfushije, ko ahubwo bakomerekesheje abasirikare 2. Bamwe mu bakurikirana ibibera muri iyi misozi ya Uvira na Mwenga bavuga yuko bigoye kumenya umubare nyakuri w'ababa baguye ku rugamba, kuko intambara zibera nta tumanaho rya telefone ribayo. Muri utu turere twa Uvira na Mwenga na Fizi hari imitwe y'inyeshamba irenga 60 irimo iy'abarundi ya FNL na Red Tabara. FNL imaze imyaka irenga 12 mu mashyamba y'itombwe. Igisirikare cya Kongo gifatikanyije n'igisirikare cy'u Burundi byatangiye kwirasa kuva tariki ya 20 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2022. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira. Tugushimire Vedaste. Mu Burundi ubukene mu miryango ni imwe mu ntandaro nyamukuru zituma abakenyezi canke abigeme bo ku migwa mikuru y'intara za Ngozi na Kayanza bakora umwuga wo kudandaza umubiri. Abajejwe intwaro muri izo ntara bakavuga ko bagerageza kubatesha uwo mwuga ariko bitoroshe. Inkuru ya radio ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, musomerwa na Thierry Ndayishimiye. Ushitse bugorovye mu migwa mikuru y'intara za Kayanza na Ngozi, cane cane hari ububare budenderizwamwo inzoga zitandukanye, uhasanga bigeme n'abakenyezi benshi. Abo nabo nta kindi kiba kibagenza atari ukudandaza imibiri ku bagabo baba baritsitaye canke ingenzi zirengana zija canke zivuye mu bihugu bibanyi ziciye mw'ibarabara inomero imwe. Uno mukenyezi atashimye kwivuga izina yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ingene yisanze muri uwo mwuga w'ubumaraya imbere yo umugabo. Je kugira ntangira uburaya nagize abagenzi bawe b'abanyeshuri nyene twigana arabishukamwe, nanje nisanga nabitanguye rero imyaka 17 mambe ni 5 ngiye kuza kubivamo maze imyaka 5 ndabikora. Tugibijamwo twakorana n'abantu batandukanye, urabigisha batwigisha, uraba prefet de discipline n'abandi nyene basanzwe bashofera abamotari, twahura n'uwari we wese atwemereye amafaranga. Ubukene mu miryango niyo ntandaro nyamukuru ituma iyo ngeso nk'uko baba abagikora uwo mwuga canke abawigeze babandanya babyiganira abakunzi b'ijwi rya Amerika. Hariho nk'igihe usaba nk'ikintu umuvyeyi ukabona umenga arakikwimye, waronka ukiguha rero ugasanga wagiye. Naho abo bigeme n'abakenyezi bakora uwo mwuga wo kudandaza imibiri ku migwa mikuru y'intara za Kayanza na Ngozi bawukuramo amafaranga bahura n'ingorane. Kuko duhana tugasanga abagabo si bamwe karara kanura cyo byose, mu basanga yakugize ivyo ntaguha amahera, unaka kujana mu hotel akagukubitirayo. Nega naberetse n'iki kidaje bankubise kubera uba uri mu hotel cyangwa mu bubare nta hantu ushobora kuronka witwara, n'uwo mukajana n'umugabo mu hotel mukumvikana amahera, mwaheza aho kuguha amahera ahubwo aca gukubita. Aho hose ntiwaronka aho witwara ko witwaye baca bafunga mwese. Abajejwe intwaro muri izo ntara z'uburaruko bw'u Burundi baremeza ko ububare bwo mu duce barongoye bukorerwamwo ubumaraya buhungabanya umutekano n'agateka kazi na muntu. Biremezwa na Ndikumana Veronica arongoye agace ka Ceceri karimo ububare bwinshi ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza, yabyiganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Nka saa sita z'ijoro, saa saba hariho ububare bwinshi ngo barara buguruye bakarara baragenda, tukaza twumva ngo bankubise ikidaje, banyivye amahera, banyivye amatelefone, ivyo byose bikadutera uruhagarara. Twabona nk'uwakomeretse cyane tukafashanya tukamujyana kwa muganga. Imvo zituma bigeme n'abakenyezi bahitamwo kudandaza imibiri zirashimangirwa na Kerine Shimirimana yanonosoye ibijanye n'inyifato. Mu kiganiro n'abakunzi b'ijwi rya Amerika akavuga ko byose bituruka ku kuntu
umuntu yabayeho mu muryango kuva akivuka. Kuva muri ico gihe nyene Gisamwa agenda arabaho bivanye n'abavyeyi biwe ingene babayeho. Aragenda rero arakira ubushobozi bwo kubaho, ubushobozi bwo kwibeshaho, bijanye n'imyifato byose avyakira mu kungene yarezwe, mu kungene yafashwe kuva agisamwa mu nda y'abamwibaruka. Kugira rero umuntu abasubize ku murongo birasaba kubatahura ubwa mbere, ukabaganiriza hama mukigira hamwe ingene bashobora kubivamwo umuntu atabanje gukomeretsa uriya n'uriya. Abajejwe intwaro mu ntara za Ngozi na Kayanza ababwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko ataco badakora kugira ngo iyo ngeso iranduranwe n'imizi. Kitonze Sandrina umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Ngozi ajejwe imibano yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko hari umugambi uri mu nteguro. Twe twafashe yuko twokwidentifya bamwe bose komine bavamo, hanyuma komine igaca igira umugambi w'ico bobaha kugira bashobore kuba okipe y'ivyabo batagumye bahurumbira no mu gisagara. Twabonye yuko ariyo nyishu isigaye kugira tubageze turabe ko ivyo bavuga yuko ari ubukene bazoheza bakagira ico bakuyemo. Abajejwe intwaro mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi bamenyesha ko ubwo bushurashuzi bufise ingaruka mbi kwigwirirana ry'abantu. Bakavuga ko abana benshi bavuka mu nzira z'ubushurashuzi aribo benshi biyerereza bongera basegerereza mu mabarabara yo ku migwa mikuru y'izo ntara ku kubura gifasha. Urakoze Thierry. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 12224441. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Mu Rwanda abagore bakora imirimo itandukanye ibateza imbere mu gihugu bavuga ko kudatega imibereho yabo ku bagabo vyatumye ihohoterwa bari basanzwe bakorerwa rigabanuka. Babivuga mu gihe u Rwanda rwifatanije n'isi mu gikorwa c'imisi 16 kigenewe kugwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Assunta Kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru. Kuva tariki 25 z'ukwezi kwa 11 kuzagera tariki ya 10 z'ukwezi gutaha, u Rwanda rwatangiye ubukangurambaga bw'iminsi 16 bugamije kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Bamwe mu bagore bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bakomoka mu ntara y'Iburasirazuba bavuga ko bamenye ibanga ryo guhagarika amakimbirane yabaga mu miryango yabo. Urana twebwe tugendana amafaranga, ntabwo tukibasabiriza ngo twebwe dutera induru mu nyamavuta, byose turabyibaza nabyisubiza babona bari ku meza barya. Nyambo tutagikubitwa nka mbere. Kigiye ntawe kiri kubaza umugabo ngo mpumunyu mpa amavuta mwisabune, ibyo ntibikibaho rwose. Nta mugore ugikubita. Buriya byose byapfiraga mu gutesha umuntu umutwe umusabura kimwe cyose. Umva nkanje jari nta kintu nabaza umugabo. Nkatwe abakecuru ubu turi mu cyiciro cya mbere. Badushyize muri VUP, iyo igihe kigeze baraduhemba utwo dufaranga, nk'ubu naba nayahembwe hano mu isoko akabona ndatuye mu rugo turariye. Madamu Saverine Uwimana uyobora umuryango utegamiye kuri leta wita ku mibereho y'abagore bo mu cyaro yemeza ko amakimbirane menshi basanga mu miryango ashingiye ku bukene. Usanga amakimbirane ashingiye ku mitungo, ariko cyane cyane iyo mitungo ikaba ishingiye ku mikoro make. Ahandi mu Kinyarwanda bavuga ko n'abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ubona iyo wa mugore uhora muri twa turimo two mu rugo adafite icyo yinjiza, wa mugabo wakoze wagize icyo yinjiza, akenshi usanga icyo yinjije akigira icye wenyine, ku buryo wa mugore nawe yashaka kugira
icyo asaba. Icyo gihe umugabo akumva ko umugore nta gaciro afite kuko na ya mirimo ahora akora yo mu rugo atayiha agaciro. Uwimana agaragaza ko kubonera umugore umurimo umuzanira inyungu ari imwe mu ngamba zakemura burundu amakimbirane akunze kugaragara mu muryango. Kugira ngo rero n'ayo makimbirane ashingiye no kugusaba no kumva ateze barampa agabanyuke, nuko na wa mugore yabasha kubona umwanya wo kwitabira ya mirimo ibyara inyungu. Niba ajya no mu buhinzi agahinga agakora bwa buhinzi busagura, atari uguhingira gusa ibyo guteka, byaba binashobotse akinjira aho yakorera amafaranga kugira ngo nawe abe yagira ikindi agura yakwigurira cyangwa yagura mu rugo, kubera ko mu by'ukuri usanga ubukene ari indiri y'amakimbirane. Ku ruhande rw'abagabo nabo bashimangira ko iyo bafatanije n'abagore babo mu kubonera ibitunga umuryango bizana amahoro. Abagabo barabibonye yuko umugore yakora akamuha ubwo burenganzira bwo gukora nk'uko bikwiriye, amakimbirane yagabanutse, biranagabanuka cyane kuko iyo umugore ateye imbere niwe amenya n'umuryango cyane, usanga n'abana bitaho cyane gusumbya umugabo. Nta mugore ugisaba umugabo, hari n'ubwo ajya muri cyo ajya kubona ukabona azanye n'akabido karindwi k'igikoma mu kingwe. Kugeza ubu mu Rwanda hakunze kugaragara amoko anyuranye y'ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori, ariko afata umwanya wa hafi n'ashingiye ku gitsina, gukubita uwo mwashakanye ndetse no guhoza undi ku nkeke. Ibi byasohowe mu mbonerahamwe yakozwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Mu minsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, harakorwa ibikorwa byo kwigisha abaturage uko bakwirindira ihohoterwa n'uko barikorewe batinyuka bakajya barigaragaza. Insanganyamatsiko y'umwaka igira iti dufatanye twubaka umuryango uzira ihohoterwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Ku bakunzi b'umupira w'amaguru, inkino z'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru ziriko zibera muri Qatar ejo zari zigeze ku munsi ugira w'icenda. Inkino zabaye ejo ku munsi wa mbere mu mugwi J, Cameroon yanganije na Serbia ibitsindo 3-3. Mu mugwi H, mu rukino rwabaye hagati ya Ghana na Korea y'Epfo, Ghana yatsinze n'ibitsindo 3 ku bitsindo 2 vya Korea y'Epfo. Mu rukino rugira gatatu rw'ejo ku munsi wa mbere, Brazil yatsinze Ubusuwisi igitsindo ku busa cinjijwe n'umukinyi yitwa Casemiro mu mugwi J. Naho mu rukino rugira kane rwarangije umunsi w'ejo ku wa mbere mu mugwi H, Portugal yatsinze Uruguay ibitsindo 2 ku busa. Ivyo bitsindo vyose vyinjijwe n'umukinyi Bruno Fernandes ku munota wa 54 hamwe no ku munota wa 93 kuri penalty. Kubijanye n'imigwi yaserukiye akarere ka Afrika, nka yose iracafise amahirwe yo kunguruza muri kimwe c'umunani, vyose bizova ku kugene izovyifatamwe mu nkino za nyuma z'amajonjora no kugena ama equipe ari mu migwi yayo azoba yavyifashemwo muri izo nkino. Gushika ubu Senegal ifise amanota 3, Tunisia ifise inota 1, Maroc ifise amanota 4, Cameroon ifise inota 1, mu gihe Ghana ifise amanota 3. Gushika ubu Ubufaransa na Brazil hamwe na Portugal nivyo bihugu bimaze kunguruza icese muri kimwe c'umunani c'iki gikombe c'isi yose co muri Qatar n'amanota 6. Mu nkino zitegekanijwe uno musi wa kabiri, mu mugwi A Senegal iza gukina na Equateur, mu gihe Ubuholande buza guhura na Qatar. Naho mu mugwi B, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza gukina na Iran, mu gihe Pays de Galles iza guhura n'Ubwongereza. Tukivuga ku nkino z'igikombe c'isi yose zibandanya kubera muri Qatar, mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Jackson Vuganyi ari ku mugwa mukuru wa Ghana Accra, aravuga ku kugena intsinzi ya Ghana kuri Korea y'Epfo yakiwe n'abanyagana. Eddie, ibintu birashushe cyane hano muri Accra, Ghana. Ibyishimo ni byinshi. Ghana yari ikeneye gutsinda uyu mukino nyuma yo gutsindwa na Portugal muri match yabo ya mbere. Ubu barimo kwitegurira Uruguay, ikipe yabatsinze muri 2010, bazakina kuwa gatanu, ariko benshi bafite icyizere yuko bazatsinda Uruguay kuva muri group stages. Ariko hano ibyishimo ni byinshi, birashushe, abantu imodoka zahagaze ku mihanda, abantu barimo kubyina, n'ubundi nagombye kuva ku muhanda kuza hano ahantu hegamye kugira ngo mvugane nawe, ariko urusaku ni rwinshi cyane ku muhanda, imodoka zirimo zahagaze, abantu barimo kubyina, ingoma zose zavuze kabisa. Abantu baryoherwe, bari baje hano bazi yuko bari butsinde uyu mukino kandi bawutsinze. So ubu ni ukujya imbere bazi ko bashaka gutsinda Uruguay. Jackson, mbere yuko murekura uyu mukino mu minota ya nyuma mbere yuko urangira, ku mbuga nkoranyambaga ndimo gusoma amaraso yari yahagaze ku bafana ba Ghana. Wumva South Korea nayo yari ikeneye gutsinda, batangiye kwataka cyane,
wumva batsinze bya bitego byabo bibiri back to back, ntabwo banatinzemo zo wumva nabo bari bakeneye gutsinda, kandi South Korea burya ni ikipe ikomeye cyane, ariko Ghana nyine yabikomeyemo cyane, ifunga izamu, niyo mpamvu bahavanye intsinzi uyu munsi. Jackson Mvunganyi, intumwa yihariye y'ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Accra mu gihugu cya Ghana, ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Inshuti zacu ndabashimiye ko mwakurikiye aya makuru, mubandanye kumviriza programa za radio yanyu ijwi ry'Amerika, mugire ibihe byiza.